Ndabaramukije mwebwe mwese mwashimye kudukurikira kaze muri ano makuru yaranze indwi dusozereye tukahera kuri zimwe mu ngingo ziyagize umugwi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji buriko uriga igiciro c'isukari nkuko biherutse gusabwa n'umukuru w'igihugu inyuma yaho kidugirijwe gashika ku bihumbi 8 insiguro zikaba zatanzwe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje mu kiganiro c'abavugizi b'inzego ku munsi wa gatanu mu ntara ya Bururi imbere ya stade Intwari iriko irasubirwamwo ni mu gisagara ca Bujumbura hari igice kibangamiwe n'amazi mabi bibaza ko ava mu tuzu twa sugumwe two muri zone ya Rohero ivyo ngo biramaze ukwezi kurenga vyifashe uko abantu bagasaba ko hokogwa akazi ngo kabwirizwa gutunganywa neza hakaba imigenderanire myiza hagati y'abakozi n'abakoresha kugira ngo amagara yo mu mutwe akingirwe mu kazi umuhinga mu kuvura indwara zo mu mutwe yabishikirije ku munsi wa kane mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 10 Gitugutu mukanya muca mukurikira no makuru mwidonito. Ndasubiye kubaramutsa umugwi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji nguriko uriga ibijanye n'igiciro kibereye c'isukari nkuko vyasabwe n'umukuru w'igihugu kuva aho gishiriwe ku mafaranga ibihumbi 8 kivuye ku bihumbi 3,300 bikaba vyamenyeshejwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji mu kiganiro c'inzego chatunganijwe ku munsi wa gatanu mu ntara ya Bururi haranavuzwe kandi ibijanye n'indwara y'akaranda ya mpox nkuko tubwirwa na mugenzi wacu Sheila Irambona. Muri ico kiganiro catunganijwe n'abavugizi b'ubushikiranganje mu ntara ya Bururi abamenyesha makuru bakaba bagarutse ku ngorane zihanze abarundi nk'ingwara y'akaranda k'ibihere k'inkende igiciro c'isukari catugidwe hamwe n'ikena ry'igitoro kuvyerekeye iyo ngwara y'akaranda umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu akaba yamenyesheje ko Uburundi ko burakoresha ingufu zose kugira bugwanye ako karanda kandi ko gushika kwigenekerezo rya 10 Gitugutu abantu barenga amajana kubarenga igihumbi bari bagwaye bakize gushika uno munsi tumaze gutora abantu bagendanye iyo ngwara 1,093 bo nabo bakaba batowe mu bagenda barondegwa mu mihana mu kibano bashika 6,632 mugabo abiketswe ko uwo bafise ibimenyetso bashika 2,677 aho no kugera ejo igenekezo rya 10 ukwezi turimwo ari nabo batowemwo abo 1,093 bamaze gutorwa iyo ngwara ariko twamenyesha yuko abashika 589 baramaze kwisubira mu mihana bakize neza bagenda batekerewe impanuro z'ingene bo kwirinda gusubira gufatwa turashima cyane ingene tubitaho kare kandi umwimbu uranavyerekana kuko kuva iyo ngwara itangura nta muntu undi numwe irahitana mu Burundi. Ikindi kibazo cagarutswe ko akaba ari igiciro c'isukari giheruka kuduzwa n'ihinguriro Susumo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji akaba yamenyesheje ko ku itegeko ry'umukuru w'igihugu hariho umugwi washizweho n'ubushikiranganje kugira bige igiciro nyaco coshingwa maze ntihagire abidoga haba ku muguzi canke umugurisha. Umugwi rero warashizeweho ubu uriko urasozera ibikorwa byo kwegeranya ivyo biharuro byose uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifata ingingo igiciro hisunzwe ivyo byose giheze gishingwe kandi kibe igiciro kiza gishira mu ngiro uwo mwitwarariko w'abene gihugu kandi kize cisunga utwo turusho twose eka n'utwigoro leta mvyeyi leta nkozi yama irikirakora ku munsi kwegeranya ibintu bitandukanye byofatirwako bisaba gushishoza neza ntitwovuga rero ngo hoba harabaye gucegwa ariko twokwizeza abarundi yuko vuba bwango
igiciro cisunga ineza y'umwene gihugu kizoshirwaho. Kuvyerekeye ubukene bw'igitoro ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka bukaba butatanze isango bubona ico kibazo kizoherera. Umuvugizi wabwo akaba amenyesha ko hari amakamyo 200 azanye igitoro cyo mu bwoko bwa essence arindiriwe, akaba atatomoye neza kuvyerekeye igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu. Uburundi bwaratunganije kuva ku munsi wa mbere ihwaniro ry'iminsi 2 rigira 5 ry'abakenyezi b'imboneza bava mu mihingo itandukanye y'isi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko intumbero y'uno mwaka ari ukwitaho abana bakiri bato mu ntumbero yo gutegura neza abazoteza imbere igihugu. Umukuru w'igihugu akaba nawe yamenyesheje yuko leta y'u Burundi itegekanya kugwiza amashure y'uburaro kandi abanyeshure biga mu zindi ntara atarizo basanzwe bavukamwo. Akavuga ko ari vyiza kwigisha abana kumenya kwitunganiriza ivyabo kuva bakiri bato. Iyo ngingo urunani bafashe bige rukaba ruyishima, aho rumenyesha ko abana bakwiye gusubizwa mu ndaro kuva mu mwaka w'indwi. Babona ko vyotuma hagarukanwa akanovera mu bumenyi bw'abanyeshuri. Tubisaba kuva kera yuko abana bosubira mu ndaro kuko bahungukira byinshi, nkuko yabivuze barahungukira umubano, bakamenyera kubana n'abandi, bakagafyinyika kagabanuka. Eka mbere turibaza yuko atari ivyo vyonyene, mbere n'ibintu bijanye n'ubumenyi buheva bukahatorera gahengwe, kuko urabona ubumenyi benshi barabivuga yuko buriko burasibira inyuma. Kwiye rero imigambi bene iyo guteza imbere igisata c'inyigisho, kuko burya inyigisho nizo mushinge w'iterambere. Tukavuga tuti rero uyo mugambi turawukwenguruka, hanyuma tugaca tugira ko dusaba leta irongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu yuko bukurikiza kuri uyo mugambi bagashiramwo uburyo bukwiye, kuko uri kuraraba uburyo bukora mu gisata c'indero. Nivyo leta irashiramwo amafaranga atari makeyi, mugabo ayo mafaranga kadusanga ahanini uruhande rutari rutoyi rw'ayo mafaranga agiye mu mishahara y'abakozi, kuko burya ubushikiranganje bw'indero bufise abakozi benshi cane. Hanyuma rero tugaca dusaba tuti uyu mugambi ushigwe mu ngiro kandi n'uburyo bwongerekane mu gisata c'indero, ku buryo abana baheva bagiye muri ubwo buraro baba bakeneye nabo nyene ibitari bike, baba bakeneye gufungurirwa, baba bakeneye aho barara, baba bakeneye aho bafungurira. Mbere twasaba hakurya vyahora kere yaba vyashoboka, kuko harya umwimbu uva hasi, kuva mbere mu w'indwi gushika mu w'icenda abana bakaja mu ndaro, kuko umwana umuntu ntiyomuronderamwo umuntu aja ageze nk'imu w'icumi na kangahe ageze mu mashuri yisumbuye, ukumutegura hakiri kare. Makuru yaranze indwi dusozereye harabandanya. Imiliyoni 15 z'amadolari niyo mafaranga yatanzwe ni Banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD, akazokoreshwa mu mugambi wa mbere wo guteza imbere ubuzima bw'abanyagihugu mu kubaronsa amazi meza, harimwo nibijanye n'isukura Paserek mu kiringo c'imyaka 4. Bivugwa na Nestor Niyonzima, umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe gutanga amazi meza, isuku n'isukura. Hakaba hari ku munsi wa 4 hatanguzwa icese. Uwo mugambi uzorangurirwa mu ntara 5 uzotanguriramwo, harizo Bubanza, Cibitoke, Cankuzo, Ruyigi na Rutana. Imyanda ivuye muri twasugumwe ishoboye gufasha mu bindi bikorwa gutabira ibiterwa ibicanke biri. Vy'ukuri rero turabona ko abene gihugu bazoronka ubuzima buzokwiyongera, kuko hariho n'amakoperative azoshigwaho ajanye n'ibintu vyo gukoresha amazi mu kuvomera imirima. Vy'ukuri n'umugambi uzobukomeye cyane mujanye n'amazi meza, isuku no kwiteza imbere. Amafaranga y'uwo mugambi ni miliyoni 15 y'amadolari y'Amerika, umva ni
miliyaradi nka 45 y'amafaranga y'amarundi. Muri ayo mafaranga rero hariho vy'ukuri leta yaraterereyemwo miliyardi zirenga 4 gutyo kugira ngo uwo mugambi uzoshobore kuja mu ngiro. Twadushimira cyane leta y'Uburundi kuko yashishiraho ligne budgetaire, ni kuvuga mu mahera leta ikoresha ishiramo mahera azofasha kugira ngo noneho abantu bazoba kozwe ko n'uwo mugambi, haba inzu za bomowe canke ibiti vyaciwe canke uyabuze ibicanke biri ashobore kuronka umuzibukiro, mbere imizibukiro tubaze no kuyitanga mu ntara zimwe zimwe, gutyo bikaza bifasha kugira ngo noneho umugambi uzoje mu ngiro binyarutse. Bikuru twabategezwa kuboneka kuko dukunda kuvuga ngo amazi ngo nayagusa, amazi arazimvye gose kuko itwiyo zirazimvye, isima irazimvye, amafera bitarazimvye, eka ibikoreshwa vyose vyankino kugira ngo amazi aboneke birazimvye. Nico gituma dutegerezwa guhindura ukuntu tubungabunga inyubako, byo twita la gestion des infrastructures hydrauliques, ku buryo hashobora kubaho nk'umuntu mu privé ashobora kuza bati mbega uyu mugende wahaca nk'ihariya sinoshobora je kuwufata kugira ngo noneho ndawubungabunge hama dusinyane amakontra yaba na hamer na komine kugira ngo noneho amazi agumaboneka umwanya wose, kuko ubu turamaze kubona ko hashobora kuba kagorane iyo amazi aturuka mu gusanga umugende wose urabuza amazi kandi karakantu gatoyi gusa. Hariho intara zitanu muri kice cyambere cy'uwo mugambi, izitanu niho hazoba inyubako, ariko hari abandi ndazitatu ngo nayivuze hazobaho ivyigwa, ariko igice cya kabiri nko bayitumenyesheje kizoja bivanye n'ingene tunyarukije umugambi wa mbere kushira mu ngiro. Ariko ikiryoshe nuko uno musi amaze gushiraho ini planification nationale kwerekana ati mbega ahakira amazi ni hehe, boya ronka gute, yova hehe, turakora uku ivyo bituma noneho haba mu gutanga amazi meza, haba mu gusanura inyubako z'amazi zamerewe nabi, kugira ngo noneho byose tugenda rero muri yo planification kugira ngo zizorambe abene gihugu le beneficiaire bategetse gushira mu ruhara. Naco gituma dutangure rero inyigisho kuza gusansibiza bene gihugu bizo aho umugambi uzokora kugira ngo bumve ko umugambi w'iwabo kandi bategeza kuwubungabunga. Mu gisata c'amagara y'abantu naho akazingo kabwirizwa gutunganywa neza, hakaba imigenderanire myiza hagati y'abakozi n'abakoresha kugira ngo amagara yo mu mutwe akingigwe mu kazi. Bisigurwa na muganga Godelieve Nimubona yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe, akaba yabishikirije ku munsi wa kane mu gihe ikigo SNPK cyo mu Kamenge gisanzwe kicitwararika kuvura abafise indwara zo mu mutwe catunganya iminsi 2 yo kwerekana no kwakira kubuntu abagendana indwara zo mu mutwe mu ntumbero rero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe usanzwe uhimbazwa kwigenekerezo rya 10 ukwezi kw'icumi nyene. Yo ku kazi hari bitagenda neza, hari gihe bituma umukozi abangamirwa akagira amagara ahungabanye yo mu mutwe. Icambere shokogwa ni itunganywa neza ry'akazi kugira ngo umukozi wese amenye ibikorwa bwiza gukora kandi abikore neza. Ikigira kabiri nuko amagara meza yo mu mutwe ku kazi, nkuko mwabibonye kuri ikicivugo cy'umwaka, nuko amagara meza yo ku kazi yo kwitabwaho, abakozi bakarindwa ibintu bibahungabanya ku kazi, abakozi bakagira agashahara kabatuma bashobora kubaho, ko twabonye ko akazi gatuma umuntu ashobora kubaho. Hanyuma kandi n'abakozi ubwabo bogerageza kugiranira imigenderanire myiza hagati yabo, hakaba imigenderanire myiza hagati y'abarongozi n'abakozi n'itunganywa ryiza mu kazi. Ni byiza yuko hagati y'abakorana baba abakozi ubwabo canke hagati y'abakozi n'abakoresha hari imigenderanire myiza. Ni byiza yuko umukoresha atokandamiza abatwaye. Ni byiza yuko abakozi bagerageza kubahiriza amategeko y'akazi. Hama ni byiza yuko aho mwumvikana hagati y'abakozi mu gihe habaye ibibazo naho bakabitorera umuti biciye mu kuganira, kuko twabonye ko mbere no mu siguro yicaye c'amagara meza harimwo ikintu c'ikiyago kugira ngo bashobore gukemura ibihari bituma amagara yabo ahungabana, mbere bikanatuma no ku kazi umwimbu utagenda neza. Mu kibano naho nyene nuko ni byiza yuko habaho imigenderanire myiza hagati y'imigwi myinshi y'abantu kugira ngo dukinge indwara zo mu mutwe.
hari ikintu gihambaye cyane abantu babwirizwa kumenya uvuga rero ngo umuntu wese ahamagariwe gukingira mugenzi we. Ibarabara gitiriwe ukwikukira ku Burundi mu gice kiri imbere ya stade Intwari riko irubakwa cuzuyemwo amazi mabi yoba ava mu tuzu twa sugumwe two muri zone ya Rohero. Abahaca canke abakorera hafi yaho bakababazwa n'ingene ivyo bintu bimaze ukwezi kurenga atagikozwe, bagasaba ko urwego rubijejwe gofata ingingo ibereye hagasubirwamwo. Ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga. Ico kibanza kirangwamwo iminuko idasanzwe kwibarabara yitiriwe kwikukira ku Burundi kiri hagati ya stade Intwari n'inyubakwa y'igorofa yitiriwe Amahoro Peace House mu Congereza. Muri ico gice ibarabara rirangwamwo ibinogo, ivyo navyo vyuzuyemwo amazi anuka cane afise ibara ryirabura. Hafi y'ugwinjiriro rukuru rwa stade Intwari iriko irubakwa niho ayo mazi mabi anuka dudubiza ava. Bamwe bakabona ko ayo mazi anuka yoba aturuka mu tuzu twa sugumwe two mu mazu yo muri quartier Rohero. Abaca n'amaguru muri iryo barabara bashitse muri ico kibanza kirangwamwo amazi anuka baranyaragasa bifashe ku mazuru kubera uwo munuko, co kimwe n'abahacisha imodokari ziri mu kuhasigara kubera ibinogo biharangwa naho badashima kugira ico bashikirije. Umwe mu bakorera hafi y'ico kibanza avuga ko umunuko uva kuri ayo mazi mabi n'ubwiherero abariko barubaka stade Intwari bikora ko biri mu kubomora. Ayo mazi aradufitiye ku kibazo kuko aranuka cyane, naho turi ngaha anye ndahirwa guhera mu gitondo kugira ku mugoroba naho umutima wasivye, kanatsinda mbere hakaba hari na toilette ngaha imbere yacu, harimo amaresitora. Iyo toilette ntabwo izibiriye neza n'ibinogo, amazi yose imvura iguye ahereramwo, banayinjiyemwo canke yaguye cyane igacinuka cyane, tukabura amahoro, tukabura ukuntu twobigenza. Uwo mukenyezi akavuga ko ubwoba bwo kwandura indwara ziturutse ku isuku rike ari bwinshi, co kimwe nabo bakorana. Agasaba ko ikigo kijejwe inyubako Obuha coza gusanura uwo mugendo utwara ivyo bicafu ku buterere ivyahuha bitarahuhuka. Twogisaba baze bazibira ivyo binogo biriko birajamwo amazi kugira ngo abantu bamererwe neza, n'iki gihe ciri nibi byiza biriko biraduka kugira ngo natwe ntituzofatwe bivuye ku mazi mabi ariko araza ngaha mu gisagara. Abaca bakongera bagakorera kwibarabara ryitiriwe kwikukira ku Burundi bakababazwa n'ingene haheze ikiringo kirenga ukwezi ibintu bimeze uko mu gisagara hagati, na cane cane mu kibanza ciratiro nk'ibarabara ryitiriwe kwikukira ku Burundi. Makuru yaranze indwi dusozereye ni hano duciye tuyagarukiriza. Abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza. Isanganiro.